haraheze imisi itari mike wanagomba muri politike ya Reta zunze ubumwe za Amerika bahisemwo ko Abarundi basanze mu gihugu cabo badakwije ivyangombwa, eka mbere si n'Abarundi gusa n'abandi banyamahanga, abo bantu bazoca babafata bakabasubiza mu bihugu vyabo. Ivyo rero vyarabaye no ku Burundi, aho Abarundi basanze badakwije ivyangombwa twavugana nabo, abo dusanze ari Abarundi koko tukabakira. Rero ingorane aho yoba yarabereye gatoya nuko mu bo bari bateguye kutuzanira hariho bamwe twasanze bararonse amapasiporo y'Uburundi biciye mu magendo. Abo rero twebwe dukoranye n'inzego z'iperereza mu gihugu cacu, tugakorana n'inzego zijejwe umutekano, twasanze mu vy'ukuri hariho bamwe atari Abarundi. Muca muvyumva rero ko umwe wese yakirwa n'igihugu ciwe. Twebwe Abarundi bacu abo batuzaniye twarabakiriye, n'ubu mbere tukabandanya tuvuga tuti nimba hari Umurundi basanze ariyo adakwije ivyangombwa nk'uko politike ya Leta zunze ubumwe za Amerika isanzwe itunganijwe, Uburundi turiteguye kubakira. N'uyu munsi nibatubwire ko babatuzanira turiteguye kubakira, ariko kandi batahure yuko uwo natwe tuzosanga atari Umurundi ntibishoboka, ntibikunda, ahubwo nabo bace badufasha kugira ngo uwo muntu batore neza ubwenegihugu bwiwe.